kaze ku ihuriro ryanyu Ikiyago Web TV. Benshi muri mwebwe mwaratwandikiye, abandi mwaraduhamagaye mutubaza muti mbega ya radio umudiho wacu igezehe. Uno musi rero nkuko mwabisavye twarabarondereye rero umutumire asanzwe afise inyishu kuri ivyo bibazo byose mufise, nawe numushinga ntahe Yves Mugisha. Reka rero tumuhamagare hano muri studio kugira ngo tumve ibijanye n'ibibazo mwari mumufitiye. Mutumire wacu turabaramukije. Ndabaramukije cyane rero. Ego, kubatabazi murashobora kwidondora? Jewe ku mazina nitwa Yves Mugisha, hanyuma ku matazirano nawo ni Yves Makayiv cyangwa MC Makayiv. Ego, numva mufise amazina abiri canke none umuntu yobita izina irihe canke mwifuza yuko umuntu yobita izina irihe? Yose nditabira amazina yose yaba Yves Mugisha cyangwa Makayiv, ariko benshi biborohera ko banyita Makayiv. Neza cyane. Reka rero tuzo turabahamagara DJ Makayiv. Nta kibazo cyane. Okay, murakoze neza. Nivyo abarundi benshi rero baratwandikiye, abandi baraduhamagaye batubaza bati mbega ya radio umudiho wacu ubu igezehe, mbega hoho yari igamije iki? Iradio umudiho wacu muri aka kanya turiko turategura ubundi buhinga bushasha, yaba ubuhinga bwa website, yaba ubuhinga twakoresha mu gutangaza ibiganiro byacu abantu kubashe kutwumva en direct. Bikaba bizoza kudufata kanya gatoyi nko mu mezi abiri tuzosha gutangura n'ibikorwa bishasha byose. Tuzoba dufise site ishasha, tuzoba dufise ibiganiro bishasha. Bikaba n'akanya dushaka gutumira abantu biyumvira ko bashaka gukorana natwe, bakazosha kuturondera tukababwira ko bashaka gukorana natwe. Iradio na umudiho wacu aho twebwe duhagaze hari guteza imbere akaranga k'abarundi, guteza imbere umuco w'abarundi, guteza imbere umuziki n'abaririmbyi b'abarundi. Oya ni byiza. Benshi mu batwandikira baravuga cyane ikiganiro citwa Abiwacu. Murashobora kutucira ku mayange uko ico kiganiro cari giteguwe, nuko byagenda? Ego, ikiganiro Abiwacu cari ikiganiro cyahakanya abarundi bari hanze y'u Burundi, abarundi bari Burundi, ko bashaka kuganira natwe bakatubwira ibijanye naho bari n'ibiki ibintu bishasha barimwo, bakatubwira cyane byari ibijanye na communauté yabo aho bari. Par exemple iyo bafise nk'igikorane, bafise ibintu byinshi ko birapasa muri communauté yabo, cyaba ari akanya kabo ko bashaka kutubwira, bakatubwira muri menshi. Kandi cyatanga n'akanya ku baririmbyi, abaririmbyi baba underground, abaririmbyi underground cyangwa abaririmbyi nyene bamaze kumenyekana cyane. Nk'akarorero nashoboye gutumira nka Kidumu mu gihe yaza muri Canada, twarashoboye kuvugana. Big Farious twashoboye nyene no kumuzana nga muri Canada, baragira ibiteramo bike kandi abantu barashima. Hariho n'abandi benshi aba Time Pro, nawo n'abaririmbyi, umwe n'umurundi undi n'umunyarwanda baba muri Norvege, eka n'abandi benshi cyane. Eka ntibagiye n'undi murundi yakoze isabuni igwanya malaria, akaba yitwa Gerard Niyondiko. Nawe akaba ari umwe mu batumire nawe nyine twashe gutumira. Yego cyane. Nibyo mutumire, reka tubaze dufata akanya gatoya tubira amate. Ego, mwe mutukurikira kuri YouTube, reka dufata akanya gatoya gusa kugira ngo tumira amate, turagarutse.
turagarutse rero mu gice cyacu kigira kabiri turi kumwe n'umutumire DJ Makaive. Nkuko twari tubivuga, benshi muri mwebwe mwaratwandikiye mutubaza muti mbega radio umudiho wacu igeze hehe ko tutakiyumva. Reka nico gituma rero twahamagaye uyu mutumire kugira ngo mwumve ivyo aza kwishura mu bibazo mwatwandikiye. Reka tuje ku kibazo kindi muri iki gice cya kabiri. Benshi rero mu banditse bavuga ubuhinga mwakunda gukoresha kandi bakaba barabushima cyane kuko mwakoresha ubuhinga bugezweho. Urashobora kudusigurira mu majambo make ukuntu byagenda? Ego, ubuhinga bwinshi twakoresha nibwo buhinga namwe muri misi musiga mukoresha duciye kuri Skype. Twashobora mu gihe turi mu kiganiro angiye twashobora kuvugana n'abari twumviriza bakashobora kutwandikira, abandi bakatwandika kuri Facebook tukashobora kubishura ubwo nyene, bashaka gutasha bashobora kutwandika ubutumwa ubwo nyene tukashobora gutashira kubatashiriza abiwabo tukabashirizamwo n'akaririmbo basha kumviriza. Eko ubuhinga bwinshi bwashobora gutanga bwatanga akanya kuduha connection ya twebwe turakora ikiganiro n'abariko baratwumviriza kubashowe bumve ko tubakurikirana mu byo bariko barakora byose. Oya ni byiza, ariko naho musa nabishuye igihe mushobora gusubira gutangura ibikorwa byanyu, benshi bamwe bagaruka bavuga yuko umenga bipfuza kumenya umunsi, itariki, ukwezi. Hari ico mushobora kubabwira? Ntitushobora kubaha muri umwanya, ntushobora kubaha ukwezi, itariki. Ejo birashobora gutangura no munsi mu byo tuko turakora kuko murazi ubuhinga bwinshi bw'ubu hari ibintu byinshi tutashobora kubasizirana tugati bigiye gutangura ubunya ko hari ibintu byinshi dushaka kuzana bishasha. Ibyo bintu nabyo bisaba ko tubikoramo cyane, n'ubundi buhinga busaba umwanya mwinshi cyane. Nibyo tugerageza gutanga umwanya wacu mwinshi cyane. Murazi ko ubuzima butoroshe, ntidushobora kubana twikosantra mu gikorwa kimwe gusa, ariko nkuko nababwiye ni igikorwa nkora byitwa ko nkora jeje nyene. Umva nkuko nkiraje mubizi, iradi ntiyategeza gukora ari umuntu umwe gusa, ariko yategeza gukora mu bantu benshi. Umva nkora igikorwa cy'abantu bashika nka 10 ndi umuntu umva ni ibintu bigoye cyane kandi bifata umwanya munini cyane. Ariko je aho ngeze ubu no wabwiye ati anytime umwanya wari wose irashaka gutangura, ariko no wabwiye ati muzobona ubutumwa buzosohoka, nzoshaka kubaha namwe Ikiyago Web TV, nzobaha ubwo butumwa muzoshaka kubashikiriza ubwo muri uyo mwanya ko bashaka kumenya ibintu biko bipasa. Oya ni byiza cyane. Reka dusubire kuri bwa buhinga mwakoresha. Mwarigeze kuba mufise na bimwe bita mu Congereza app canke application z'aya matelefone mashasha, kandi mukaba mwari mufise nyene izo app canke application mukoresha kuri ku bantu bafise amatelefone ya Apple n'abandi bafise amatelefone asanzwe akoresha Android. Ivyo bintu byaraboroheye canke byari bigoye kugira ngo mubishikeko? Eka ico novuga ntibyari byoroshe kandi byari byoroshe umwanya umwe, kuko ngo nababwiye n'ubuhinga bushasha, ni bisaba igikorwa cinshi cyane, bisaba ubushakashatsi bwinshi cyane, utegereza kwitanga ukagenda kurondera ibyo bintu ko babikora byose. Umva twebwe dufise ayo ma app zo mu ma smartphone cyangwa ma telefone zifise ubwenge. Abantu twashaka yuko bashobora kugenda direct kuri app yacu batarinze guca ku masite, cyangwa wasanga umuntu ariko aratwara adafise umwanya wo kugenda kuri site. Umva ufise ya app yawe warashaka kumviza kakaririmbo, cyangwa wicariye ahantu uri muri sport, uri muri gym, ukashiramo amakutere yawe, ugashiramo ya app ukabanda wumviriza twa turirimbo tw'abarundi, kuko twebwe yari ijana kwijana umuziki w'ikirundi. Ntabyo kuvuga ati ngo no umuziki w'igifaransa, keretse ari umuririmbyi w'umurundi yaririmbye urwo rurimo mu gifaransa cyangwa mu Congereza, kuko tuko n'abaririmbyi b'abarundi twashaka guca dushira mu zo ndirimbo. Umva izo app zidashaka kuduha akanya no kubona abantu bari kwarumviriza aho bari hose bangana gute, no kumenya
afetse icyo dushobora guhindura mu bikorwa byacu two turakora nimba dushobora Yego kubaha ubuhinga bunyaruka cyane ko byarafata umwanya ugasanga zirikwega kwikonekta kuri radiyo ibintu nk'ibyo cyane yego oya ni byiza cyane reka tujye ku kabazo kerekeye umwuga wo kumenyesha amakuru na cyane cyane mu bijyanye n'amaradiyo mbega mwibaza yuko uwo mwuga ubu mu Burundi byoba byifashe gute mubibona bimeze gute canke mubivuga kwiki icyo ni ikibazo cyiza cyane mu mbagije mu bisanzwe umwuga wo kumenyesha amakuru ni umwuga utoroshe kuko mu gihe muri ko murakora kumenyesha amakuru ntibisigaye ko abantu bose baza gukunda ibyo muko muravuga hariho bamwe baza kubikunda abandi baza kubagwanya rero nko mu gihugu cy'iwacu kiri mu nzira y'amahoro cyangwa kiri kugenda mu mahoro ariko ku bibazo tuko turagendamo bisa ko tukugenda tukurasubira inyuma biragoye cyane kuvuga yuko umunyemeshamakuru ategeza kunezereza abantu bose kuko umunyemeshamakuru we washa kwandika akavuga ati ko agiye kwandika ukuri ibintu ko biri kurabuku ariko abandi bantu bo mu rundi ruhande ntibashaka kujya muntu ashobora kuvuga bijya bintu ko bimeze bashaka ko umuntu avuge ukundi kuko abanezereze cyangwa ndashaka nawe ko banezereza umva mu gihe uko urashikiriza amakuru utegeza kuri netre udafise aho hengamiye ugatanga amakuru uko bimeze ababikunda atabikunda ukabaha amakuru uko bimeze umva ariko rero kuko uko bimeze ibihugu byose bifite amategeko yabo icyo mumaze kubona cyane cyane mu bihugu byacu abamenyesha amakuru nabo bagerageza kurenzaho bakarenza kuri amategeko igihugu cyabahaye ugasanga bibaye bread of fire hagati y'abamenyesha amakuru na leta ugasanga rero bibaye nk'ibyo twabibonye ugasanga amaradiyo amwe agiye gushigikira ikindi gihanda yandi agiye gushigikira mu kindi gihanda mu bisanzwe bimaze kuba uko umwuga wo kumenyesha amakuru nk'ubu kibayiko ubutegezwa kuba ni nko kujya umunyesha amakuru akora avuga umupira w'amaguru cyangwa umupira wa basket nta ofisi aho hengamiye ategezwa kuvuga umupira ukomeza abati umukinyi afashe umupira undi afashe uko nawe uba wumva uko ushigika umugumwe utegeza kubuvuga uko umupira biriko biragenda kuko ujye umuntu akora kumviza akeneye kubumviriza afite ni nk'igicapo utegeza kumucapira ibyo kurabona kumviriza yego urumva nicyo mubona agiye ku gikorwa cy'abamenyesha amakuru cyategeza kugenda ariko iwacu turacyari mu nzira turacyari kure muri Afurika cyane kuko bivanye no mu buryo kuko usanga bamwe usanga ari leta gufasha mu guha kubera radio kore ugasanga rujya ruhande rundi udashigikiye leta ari bo bagufasha kubera radio yawe ikore urumva byose ni mu buryo bw'amafaranga ariko kubera radio ufise uburyo bwayo abanyemesha makuru nabo yindi baza ko bari kubafise urundi ruhande go kwigenga cyane ariko ntibarenzeho cyane ko jewe ko nabo nasanze bararenza bakagera ku mpibe aho bavuga ibintu birenzeho reka dufate akandi karuhuko gatoya tugaruke namwe muri ko muradukurikiranira rero kuri YouTube reka dufate akanya gatoya turagaruka mu kanya murakoze turagarutse rero mu gice cyacu cya nyuma kugira ngo tubananye tuganira n'umutumire wacu DJ Makaive reka DJ Makaive tukubaze akandi kabazo mbega iradiyo mwebwe mukunda kumviriza canke mwakunda kumviriza kera canke ikiganiro niyihe ico kiganiro nikihe muri umwanya ikiganiro iradiyo nkunda kumviriza cyane BBC gahuza miryango kuko ari iyo radiyo numva kwitanga amakuru agororotse idafise aho hengamiye ibindi biganiro naho nakunda kumviriza yari Kabizi muri radio RPA cyashikirizwa na Serge nanje naragikunda icyo kiganiro ko cyatanga umva nakunda ko yabaza ibibazo byinshi
ikindi kiganiro nakunda cyane kumviriza cyane Burundi buraririmba cya kiganiro cy'umuziki muri radio Isanganiro sinzi ko kibanda bakigira nico kiganiro nabona nakunda kumviriza cyane ibindi nabyo bari gukurikira amakuru ko ariko aragenda ahantu hose ukagereza kurondera amakuru mu radio menshi ni byiza ubu tugira tubabaza akabazo gasara kagoye ariko ntikagoye cyane ni ugutora umwe muri benshi mu biganiro muba mwarakoze mwaratumira abantu bakaza mbe ni ikiganiro ikihe muvuga muti cyaratunezereje cyane kandi ni umutumire uyuhe muba mwarakunze cyane gusumba abandi turazi ko kagoye ariko uragerageza jewe ku ruhande rwanje abatumire bose natumiye nakunze ibiganiro byabo ko bashe kwishira ibibazo nashoye kubabaza ariko hari umutumire umwe n'uno munsi namo numviriza ama interview y'amatanga ku yandi maradiyo ni umuririmbyi nimbona Jean Pierre Kidumu yama gororotse yakwishura uko bitegeza kwishura adaciye hirya no hino hariho abandi iyo barakora kwishura barinda guca mu zindi nzira ariko Kidumu akubwira ko ibintu bimeze byose nta kintu ahisha abandi bose mvuga yuko barishe ku bibazo nashaka kubishura oya ni byiza akabazo kanyuma kugira ngo turangize wobwira iki abanywanyi bakunda gukurikira ibiganiro by'iradiyo umudiho wacu abanywanyi banje umudiho wacu nobabwira ati ntibacike intege kuko mu minsi iza tugiye gutangura gukora ibiganiro bigiye gutangura kandi kuko byari bisanzwe turirimbo tw'i Burundi tundi turimbo dushasha tugiye gutangura kandi babandanye baraba Facebook tuzokubura Facebook kandi tubaha amakuru yose ko ariko aragenda bashoye kudukurikira ko bisanzwe kandi bazoshima aho tugeze ubu yego mushinga nahe rero DJ Bakayive turashimiye cyane kubona mwitavye ubutumire bwacu nanjye nkaba ndabashimiye cyane rere ku kanya mwashe kumpa yego ubu turizera neza yuko abatumire bagiye baratubaza ibibazo byinshi ubu baca bamenya inyishu z'ibibazo bariko barabaza ndazi neza yuko hariyo n'abazohaba batubaza bati mbega murashobora kuduha contact yiwe canke ukuntu twomutora ubwo ntashoboye kubakira mu jambo abashaka abankeneye bashaka bafise ibibazo bashaka kundora kuri Facebook ku izina rya Yves Makayive ni MAKAIVES umva muri ako kanya bashaka kundonga cyangwa basiga ku butumwa nyine ku Kiyago web kuri WhatsApp mba ndiho mbamona biko birandikwa byose nashaka kuca ndabishura nawe nyine ntajye nyine okay kandi turabashimiye nitobahamagara ubundi muze mutwitabe kugira ngo tuganire yego nanjye nkaba ndabashimiye cyane tuzokoma turi kumwe yego cyane murakoze namwe yego namwe rero muriko muradukurikiranira kuri YouTube tukaba tubashimiye tuzosubira rero ku munsi wa Mungu nejo mu kindi kiganiro tuba turi kumwe n'umutumire asanzwe aba mu gihugu cya Australia akaba ari Murundi yitaho ikirundi murakoze na hejo